ibintu bikomeza kuyangara, ibintu bikomeza kuba bibi, inyuma y'inzara ivuza uruhuha, inyuma y'abarira bagatakamba amavunja, inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hariya hakurya ya Kanyaru atakamvye yongera amenyesha abanyarwanda ko bagiye gutegwa n'ikiza, aho mbere we yabivuga acishije mu rurimi rwa funga mukanda, abanyarwanda canke abumva ururimi rw'ikinyarwanda bakibaza n'imifyino. Aha ndabibutse ko bagerageje kuduza amakori ku bamotare, badugije baheruka kuduza ibiciro ku begi gitoro, baragerageza kuduza ibiciro hirya no hino, ariko vyanse birangiye mu gihugu cy'u Rwanda bakotesheje stade. Ndavuga barakotesheje, barapangishije stade y'u Rwanda, stade Amahoro, imwe mu ma stade yavugisha cyane abanyarwanda, cyane iyo bariko bari comparinga kuri stade yacu twubatse ku nguvu z'abarundi, ata amafaranga mva makungu canke intererano y'igihugu iki canke kiriya, bikomparinga kuri stade Intwari yo mu Burundi. Birangiye stade yo mu Rwanda, stade Amahoro, ikoteshejwe ikaja mu maboko ya societe yitwa K&A. Iyo societe ikaba ariyo igiye kubazwa ibizokorerwa byose muri stade Amahoro. Stade Amahoro ndabibutse ko yari sanzwe ikoteshwa miliyoni 12 z'amanyarwanda. Ibi rero bikaba biko biratera amajambo menshi, haba mu bari basanzwe bahakorera imirimo, ndavuga ama equipe ya football yarasanzwe hakorera imirimo yo guhura mu gutana mu mitwe, haba mu migwi ikinira mu Rwanda, ndavuga za Rayon Sport, za APR n'indi migwi iri lokale mu Rwanda, bariko bararira bataka kuko umuntu yafashe iyo soko, umuntu yatsindiye iyo soko, ibiciro byose muri no mwanya tuvugana yabihinduye, yongera ashiraho amategeko yiwe. Ubu mu kinyarwanda biragoye cyane ko umunyarwanda ubwiwe akoresheje amafaranga y'amanyarwanda ashoboye kuba yofata stade. Na Rwanda bamenyeshe ko itangazo ryasohowe na Ministeri ya Sport, aho yavuze ko yafashe umwanzuro ariyo decision wo gushira stade Amahoro mu biganza by'abikorera utwabo. Kenshi turakunda kwibaza, ndaje ndabasomere ndababwira ingaruka no kungene bimeze muri no mwanya turiko turavugana, ariko reka tubanze turabe gatoyi kugira hagere ko baprivatiza, bafata ikintu ca leta bakagishira mu maboko y'abikorera utwabo, biba byagenze gute. Na Rwanda bamenyeshe ko barinda bafata stade Amahoro yahora ikotwa miliyoni 12, bakemera bakayirekura, ijya ni stade y'igihugu, bakayirekura ikaja mu minwe y'uwikorera utwiwe y'umu prive, nuko ekonomi canke ikibazo c'amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda cabaye ndanse. Aha ni mu gihe baba bashatse akarore ko guprivatiza, reka ndakabereke inyungu boba bashatse kuronka niki, nuko ayo mafaranga ubu bayikotesheje ko atazigira abura, kuko umaze gupangira leta ugafata nimba electrogaze muribuka ko nayo nyene ipanze n'izindi nyinshi mu Rwanda za leta baraziprivatije zija mu maboko y'abikorera twabo. Baba bashaka kuvuga ati nk'ubu ko stade yari ikotwa 12 miliyoni, nimba bayikotesheje 12 miliyoni nyene canke 15 canke 20, biravana n'amasezerano ntayo ndabona, ariko amakuru arahari mu itangazo rya ministre wa sport mu Rwanda, eka no kumbuga ngurukana bumenyi nyinshi ziko zirabicana ko zibishirako zivuga ko stade Amahoro yagiye mu minwe y'abikorera utwabo. Bakurikira iki rero? Bakurikira amafaranga ari sûr, kuko ayo mahera bavuze ati ni 20 millions ku kwezi canke ni 20 millions ku mwaka. Ayo mahera bari sûr ko uyu muntu yafashe iyo stade ategerezwa kuyariha, yahomba yareka ayo mafaranga ni ngombwa bayabone, ariko iri mu maboko ya leta, haba kwakira imikino barashoye kuvyanka akavuga ati ekipe canke iki gikorwa cyumva kibere muri stade Amahoro turacance ni nta kanyungu ntaki, ariko iri mu maboko y'umu prive, arabaha ayo mafaranga yo bavuganye ku kwezi canke ku mwaka, kandi kira mukino wose bakawutoza ko ikori, kira mukino wose ukabufise igikorwa cyose kizohabera, nimba ari concert y'umuririmbyi kanaka aje kuyikorera muri stade Amahoro, nimba ari umupira, nimba ari ikarasisi canke ibindi byinshi bigenda kubera muri yo stade. Mumenye ko u Rwanda iruhande y'amafaranga ruba
rwakotesheje rurashiramwo n'amakori, ariko ingaruka nimbi cyane ku banyarwanda ubwabo, kuko ayo mafaranga basanzwe bavuga ko asanzwe atanabashikira, basanzwe batanayabona, ubuhoho bigiye kunyuka, mu gihe inyungu z'abanyarwanda bashikirwa direct n'abakinyi b'umupira n'aba manager n'aba president n'abandi bahora basanzwe bahakorera imirimo, kuko hakiri mu maboko ya leta wa negosia bikoroha, kandi harongo n'ibikorwa byinshi byari bisanzwe bija mu maboko y'uwakose. Nk'ubu kose Stade Amahoro warurekuriye kudandarizamo bijya bintu twita ama stand, nimuvuga ati amazi yose azonyobwa ni ekipe nyene bayahafashe, imba ari ivyo kurya, nimba ari ama brochette n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, nimba ari ama juice, nimba ari advertise canke ibi bintu byo biryohera abana baba baje mu kuraba ibi na biriya, byose vyaca bija mu maboko y'uwakotesheje stade, nimba gwaro rukino, abinjira ivyo bakonsoma bajya binjira kudandaza indani muri stade n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ayo yara mahera yiyo ekipe iba yakose, kugira nayo amahera yakotesheje iyo stade batebe bayagarukane. Urumva yari business. Ubu rero bigenze gute? Ubu hafashwe decision yuko iyi Q&A yamaze ngo kuduza amafaranga, ibikaba bitanezereje abanyarwanda muri rusangi, cyane aba bakorera mu by'inkino. Amakuru avuga ko iyi stade yari isanzwe ikotesha miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu iyi kompanyi yamaze yamaze kuduza ibiciro ku buryo bishobora kuzagora amakipe na amwe yifuza kuzoza ahakinira. Reka nze ndahindura mu Kirundi. Ikindi gisa naho amakipe ashobora kutazeshimira ni ikindi kintu ekipa atazishobora kuzoryoherwa canke kuzishimira, ni andi mabwirizwa. Umva na amategeko uwafashe iyo stade, uwo mushoramari canke umugwiza atunga yafashe iyo stade canke iyo societe yafashe, yahinduye amategeko mejeje kubabwira. Ubu nimba ari ekipe izokota amahera bashizeho, nimba yakose 12 million, murumva ko ategeza gushaha inyungu yiwe nka 3 million canke 2 million, gacha mukota nka 15 million. Kandi condition nuko ibizokorerwa indani byose bizoguma, ama service, ama stand, gucuruza, n'utundi du service twinshi twahora dutuma ama ekipe canke umuntu aba yafashe ahakorera igikorwa kanaka yunguka, ibi byose vyagumye mu maboko y'iyi Q&A. Ibi rero bikaba ari bimwe bitashimishije abo bantu. Ngo zimwe mu mpinduka bazanye ni uko ekipe yakiriye, ni ukuvuga iyakodesheje stade izaja iba itemerewe kugurisha imyanya ya Skybox, ko iyo myanya izaja iba ari yiyi kompanyi ariyo izaja iyigurisha. Communique ndikanda isome nkuko yanditse. Ikindi ni uko iyi kompanyi mu mikino izaja ibera muri Stade Amahoro ariyo yonyene izaja iba ifise uburenganzira bwo gucuruza. Ni bimwe nako ndababwira vy'ama stand, gucuruza amazi, ama juice, gucuruza ama Miss Girl n'ibindi vyinshi. Hanyuma ngo ubusanzwe ikipe yakodesheje ikibuga niyo yatanga isoko ry'abantu baza gucuruza, ariko kompanyi niyo izaja itanga iryo soko cyangwa nayo ikicururiza ubwayo. Ibi rero nivyo biko birasa nuko ara ingingo zababaje abahora bahakorera imirimo, haba bakorera ibiteramo, ama concert canke ama match n'ibindi bikorwa bigenda bitandukanye. Ibi vyabaciye intege, kuko ni ibintu bidashoboka cyane, kuko nta kunguko ntibizokunda mu gihe uzokotesha stade ugasanga urihishije amahera yo kwinjira gusa, ariko bijya zindi service stade itanga zose zikazoguma mu maboko y'ino company. Urumva ku ruhande rw'abene gihugu nta munezero numwe bafise, nta nyungu nimwe babona, ngo bavuga vyiza ko yari kuguma mu maboko ya leta y'u Rwanda, ariko leta y'u Rwanda nayo irakenye, ikeneye cash, ikeneye amahera, kuko uwakose ubu yatanze avance kameme, nimba ari amezi 5 canke amezi 6 canke umwaka fois ayo mafaranga. Urumva ni cash yinjiriye rimwe, kandi ubuyobozi bw'u Rwanda ayo mafaranga burayakeneye, kuko
bugeze habi. Aha ni mu gihe abari basanzwe ari abafatanyabikorwa babo bariko barabava ko agasakisaki vyihuta cyane. Ni ibintu biko biragaragara haba kuri muri level ya diplomasi ku rugamba hose nkiyavuga kuko baraneshejwe bariko bararaba iyo bacurika imitwe n'ibimaramare barakungene bisokora mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ndababwira ko mwabonye za Israel, murabona abafaransa, murabona eka noneho muriko murabona ko atane ibihugu na bimwe ubu biriko biratera intambwe bija mu Rwanda canke ngo mwumve ngo investissement shasha. Ndabibutse hamwe na caka inyuma ca FPR Inkotanyi n'abakikuje Paul Kagame muri rusangi, ibintu vya ferry wheels, ibintu vya ngo taxi drone n'ibiki u Rwanda ntavyo rushoboye. Wabivuga gwiteze ko Ubushinwa ruzohava rubaha imfashanyo y'utu drone nka 2 canke 3, ariko ndababwire ko ziga drone zirazimvye cyane, aho mu Bushinwa ubwayi kugwa $320,000 ariko ari umunyamahanga vente à l'extérieur kugwa 441. Urumva n'imibiciro bitarahinduka niko mperuka, kuko na cenda birondera kiriya gihe bavuga ko bagiye kugira taxi drone cyanavuga ati ibi ntavyo boshobora kuko taxi 10 zonyene drone 10 amafaranga amafaranga u Rwanda rukoresha ntivyo rukundira. Aya yara makuru ya stade Amahoro ubu igiye kuja mu minwe, yagiye mu minwe nako yabikorera utwabo. Dufatanye ano makuru ya stade Amahoro n'amakuru yo muri Tanzania, aho umusirikare w'umunyamerika akongera akaba mu Kenya, bisigura afise double nationalité, n'umukenya akongera akaba umunyamerika, n'umusirikare wa Amerika yafashwe ajabutse urubibe rwa Tanzania na Kenya. Bisigura yaravuye muri Kenya aje muri Tanzania afise double cabine ifise iparati canke plaque ya KDP 500Y KDP 502Y. Iyi niyo plaque yari yambaye ya Kenya, murumva kari ya Kenya, ikayisigura Kenya. Hama akaba yinjiye atagongesheje, akaba yinjiye afonsheje. Hanyuma baragira amakenga abarinda abasanzwe bateramiye Amahoro baramuhagarika. Bagiye gushishoza barasopa imodoka baca bamusangamwo ibombe 4. Uko niko communique ya Tanzania ibivuga, ndayibasomera mu Giswahili nongere ndayibashirire ko hano namwebwe muyibonere kugira ntimwibatse ibintu ndiko ndahimba. Bavuga ko bamufatanye bombe 4 zo mu bwoko bwa CSM69, ni C iyice yo mu Kirundi, na C na M na M na 68. Ugiye kubirondera kuri internet urasanga ni kibombe kigomba gusa nka roquette, ni kintu kimeze nkuko akamini misile, ibintu nk'ivyo kenshi zikoreshwa mu guturitsa ahantu kuko ziragira explosion nini cyane. Murumva amaze kubagendana ibombe 4 bariko barategura ikintu kitoroshe, ikintu kidasanzwe muri Tanzania, ariko hamwe n'Imana kandi n'imigambi y'aba bantu bahima empire, balkanisation, Tutsi power n'ibindi vyinshi vyinyegeje inyuma. Murabona ko biriko biraguma bija ku mugaragaro. Samia ikintu gihari nkuko ngoma ndabivuga ni yugara imbibe, yugara urubibe, hanyuma izi ndoto zabo zo kuvuga ati ngo bashaka Indiana Ocean, ngo hajya Museveni avuga ngo ashaka ngo Ocean Indie ya Kenya. Oya namba ndabasubiyemo ndababwira ati kuva mu Buganda uja i Mombasa hari amateritoire menshi ari hajya ahanamiye Kampala. Bisaba kwanza ko barasa bakahafata, hanyuma bakava muri ubwo buce bakaja Nairobi, hama bakava Nairobi bakaja Mombasa. Aha naho birashoboye kugufata ku rugendo rw'imodoka urashoboye kuhagenda nk'iminsi 2. Urumva rero ko ibi bitoshoboka, ahubwo uciye ukompara ukabicurika ukaraba kuva Kampala uja Tanzania ni hagufi. Nico gituma Samia n'abamwegereye n'abamukikuje bo kwicarira amajanja, bo kwicara bari ready. Mu Giswahili bavuga ati mukao wakula, kuko aba bafise objectif mbi ari nayo mubona bariko barakomeza kurangura. Umva bari bazanye abamercenaire, bazanye umuntu yitwa ko ari umusirikare, ariko vyabatekerukanye. Aha ni mu gihe Samia aheruka kuvuga ko atanze kigongwe
ikivunga kuboba barabigiyemwo batazi ivyo bagiyemwo, ariko akavuga ati ni mwitonde bene amategeko murabo wabigiyemwo mukiryoha mukivunga atazi ivyo agiyemwo, abasigaye mu bakurikirane bahanwe n'amategeko. Murumva ko umunyarwanda, umukenya n'umuganda bafatiweyo ko bitoroshe. Ikintu kibabaje rero ndababwira ko abantu babereye abagome, rabo umunyarwanda yarafashwe, rabo umukenya yarafashwe, rabo umuganda. Nta communique nimwe ya Kagame, ya Ruto na Museveni bavuga ati turasavye mudusubize abo bajene, turasavye mudusubize ugo gwaruka. Niho ngira ko mvuga ati ugwaruka rw'abarundi, ugwaruka rw'abanyarwanda ni muco ubwenge murabe n'abakenya bumva runo rurimi kumbure n'abaganda bo barumva ikirundi c'est sûr kuko n'ikinyarwanda baracumva, na Museveni aravuga ikirundi n'umuhungu wiwe murumva ko ikirundi bacumva. Urugwaruka rwa Kampala, rwa Uganda, rwa Kigali, Rwanda, rw'u Burundi, Tanzania na Kenya ni mukanure bareke kubabesha. Nk'ubu barabahenze murinjira muri Tanzania murafatwa, Ruto ntarigera ko agira n'intambuko yo kuza kubaraba, ahubwo aguma atera virisi kugira babagandagure. Nk'ubu yavuze ko Samia yivye amatora atomushigikira, atana demokrasi ihari muri Tanzania. Ubu murumva ko yarungitse umusoda wo mu Kenya akongera akagira na nationality yo munyamerika afise ibisasu. Murumva ko ariko araksentiwa, ariko arakselera ashiramwe umuriro, ashira asuka amavuta mu muriro kugira Samia akomeze na Tanzania bakomeze kugira inshari n'inzigo muzogumayo sindababesha. Kandi arinda acira urubanza rwo gupfa rw'umunyororo kuniga abatanzania 24 bikarangira ikigongo kije kuko yarabaravye abona na abana abona bamwe kumbure ntaco bazi, ntibazi n'ivyo bari mu bwari ubushuhe canke ikiryoha. Acavuga ati ni murabe katawo woba yegwa navyo vyo guturira ama station kuyica n'ubundi bubisha bagiye barakora guturira imiduga konona ibikorwa remezo ama infrastructure n'ibindi. Abo babikoze ni bahanwe, abo batavyegwa nabo bagiye bari babandi bakoma induru toka atukutaki CCM n'ibindi byinshi bari inyuma bakokeza gusa n'ubwana mu mutwe bababarire batahe mu miryango, kuko jewe Samia ndumuvyeyi kandi ndi nyina w'abana ndatahura amakosa y'abana. Ariko aba bandaba aba basebuja babatumye batariko barabatabariza, nimumenye ko ugwanyu gwarangiye. Abandi bajene mwasigaye mu bihugu vyanyu nimwicare hasi mwige, mumenye ko abakuru b'igihugu batabakunda na gatoyi, barisaziye, bamwe bafise bigwara bitari bukire, bamwe bagendana amapomo, abandi baba abatoboye kumbure babashiraho bimwe bita anis artificielle n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Abara bashaka bo bahenukana ni nka kujya ko mugwanizi. Turamaze kumva ko option ya satani ari kugira atembagaze abantu benshi bazoshana mu muriro kubemera. Niyo systeme rero bafise, barabona ko hageze ko batembagara, ariko bagende batembagaranye ugwaruka, kuko bavuga ati ntawe nazanye nta nuwo nzosiga. Uku niko biri. Reka tujabuke rero muri tubandanye ngaha muri Tanzania tubabwire ukungene itangazo rivuga rya leta ya Tanzania bavuga ukugukurikira. Itangazo rya Tanzania ryanditswe ku munsi wejo hari kuwa Mungu tarehe 16 Novemba mwaka wa 2025. Handitse Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma, umva ni communique publique. Jeshi la Polisi mkoa wa polisi Tarime Roja leo Novemba tarehe 16 mwaka 2025 katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya. Habari ya kumupaka wa Tanzania na Kenya, Sinali limemkamata Charles Onkuli Ongeta. Uwo bafasha yitwa Charles Onkuli Ongeta, murumva ko n'izina ari Gigi Kenya. Wa miaka 30, uyu nawe akaba afise imyaka 30, mwenye uraia pacha, afise ubwene gihugu bw'amahasa, bisigura afise pacha wa Marekani na Kenya, afise ubwene gihugu nababwira bwa Amerika na Kenya. Mwanajeshi wa jeshi la Marekani, akaba ari n'umusirikare w'igisirikare cha Amerika, mwenye cheo ya sergeant, akaba afise ipete rya sergeant, akiwa na mabomu 4, akaba yari afisa mabomu 4 aina ya CSM 69
ya yandi nababwira ya C me na 68 ya kurushwa kwa mkono batera ku maboko bateza maboko akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili, yakinjira akava muri Kenya injira muri Tanzania akoresheje imodoka ifise iparati ya KDP 502Y, akaba yinjira afise plaque canke imparati ya K na D na P 5 n'urudome Y. Aina ya Toyota Land Cruiser kirumvikana yarafise Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Kuba ivyo bisasu yabifatanwe ngo naho yari utegererero aho ibintu biremereye, ngo naho yari gusaba uruhusha ku mupaka kuri boda, akavuga ati aya mabomu ndasavye uruhusha ndayinjirane, mwayabonye kari je ndayafise reka ndayinjirane, ntibari kumwemerera. Niyo yaca muri voie normale, voie legale, ntibari kumwemerera. Nico gituma yaciye afonsa anyegeje ayo mabomu muri Land Cruiser yiwe hange asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba, baracharondera n'ibindi vyinshi vy'ivyemezo kuhojiwa kwa tuhuma hizo, ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Bariko baregeranya n'ibindi bihamya n'ubundi buhamya kugira barabe ko amategeko yomuhana. Ibi bikaba imetolewa na kamanda wa polisi, ikaba ryanditswe n'umukomanda canke nuko nyene kamanda w'igipolisi mukoa wa Tarime Rogya, arongoye ako gace ka Tarime Rogya. Iri rero akaba ari tangazo ry'igipolisi rivuga ko bafashe uwo musirikare w'umunyakenya akongera akagira nationalite y'abanyamerika, aba yariko arajabuka aja muri Tanzania, akaba yarafise intego tutaramenya, objectif yarafise ntiramenyekana, ariko murumva ko kuba yafatanwe bomb zine akaba yazinjiranye bidaciye mu mategeko, kandi bakanakubwira ko niyo yabisaba mu mategeko ntibari kumwemerera kwinjira. Murumva ko ari gikorwa yakoze c'ubuteroriste, mu ncamake bamufata teroriste. Ibi navyo bikaba bitariko birorohereza umubano wa Tanzania na Kenya wari usanzwe watosekaye kuva kera, mu gihe bo bafise inyota yo kwihariza Tanzania, Uburundi na Kongo. Bashiramwo manifestation y'imyigaragambyo yo gusambura no guhirika ubutegetsi bwa Samia no gufuta CCM muri Tanzania. Bashirako ugwaruka baretse rurinjira muri Tanzania, bashirako nibi bigenda birakurikira, bashirako n'amajambo ya Ruto acocea canke yakserera yatisa inzigo nishari, anabwira ko Samia ari gisuma atamu president yotsinda ku majwi 97 n'ibice bitandatu, ariko narababwiye ko Kagame yatsinze ku majwi 99 n'ibice 99. Urumva ko ugacovuga ati igihugu ca Tanzania nta demokrasi gifise, ico Rwanda co gifise demokrasi iyi. Mu gihe yatsinze na 99, naho bayitsinze na 99, Samia yatsinze na 97.6, barondishije iba 98. Aho hagati ya Samia na Kagame ninde afise igihugu kitagira demokrasi? Ninde? Aha rero niho bigaragarira ko harimo inzigo n'ishari. Turagenda kuri communique ya AFC M23. AFC M23 nayo nyene yasohoye itangazo ejo ku munsi wa Mungu, aho ivuga ko itemera kugurura aeroporo y'Igoma. Akarero niko gaseko, niyo ntwengo numva no twenga, ariko reka mbe ndifashe gatoyi kumva ko Alliance Fleuve Congo AFC M23 inkotanyi twigwaneho Red Tabara FNL yanza bampema bavuga ati ivyo ntibituraba RDC canke leta Tshisekedi nta burenganzira ifise bwo kugurura aeroporo y'Igoma atari twebwe tuyiyugururiye, kuko nitwe turi aeroporo y'Igoma iri aho twe turi atari twebwe ntibikunda. Nanje ndiyumvira ati
aeroport kugira yugurugwe d'abord bisaba gusubirwamo, nta mafaranga bafise, ubu inzara ivuza uruhuha, bariko baratoroka ku bwinshi, kandi no ku mirongo y'urugamba vyabananiye. Ubu aeroport y'Igoma kugira itangure gukora birasaba ibintu technique. Mvuze technique harimwo ama connection, harimwo ama signale, harimwo ibikoresho byinshi vyononekaye birasiye ubwabo kugira bahagire base canke headquarter. Hanyuma n'ikindi kigaragaza ko batobishobora, nababwiye ko bisaba communication aérienne, ya communication mu kirere, iyi nayo ikabikontororerwa ikinshasa. Abakozi bakora aho nzi ngo barigira ngo nabahinga Igoma na Bukavu ntabo boronka, kiretse ari Rwanda rubabahaye, naho nyene urumva ko ari aeroport yo mu Rwanda itosubira gukora. Rero ibi ni ibintu numva ko bidashoboka, kandi ikindi naco kugira indege iguruke bisaba ko bahabwa urusha rw'ikirere. Ndabibutse ko Kongo yatumye u Rwanda ruhomba cyane kubijanye na Rwandair igihe yugaye ikirere, ingendo nyinshi ari bihugu vyinshi Rwandair yajamwo byaciye bihagarara, kuvaho Kongo ivuze ati nta ndege y'u Rwanda izosura guca mu kirere. Ucumbira ko AFC M23 n'ubugugu bwabo byinshi, kuko sinovuga ngo Jesu ngeno navyita nuko hava bivuga ati ngo ndatukanye ndagiziki, ariko ubugugu burabaho kamen, n'ubugugu bwabo byinshi kuvuga ngo nitwe tuzoyugurura indege muzokoresha izocahe, kwindege iciye mu kirere bazopirona bazoyisambura. Nico gitanda babwira ati hari ibintu bavuga ukana ko bataye umutwe, ukugenda kwita karuguta umutwe. Nico gituma rero ubaravye nivyo bavuga urabona ko batorohewe, kandi ko bavuga amajambo je ndavyita karuguta wakuba no kwihagararako kugira bakomeze kwereka ababatumye sirtabo bazungu, kuko Kagame yaramaze gukuramwe amaguru, yaramaze kubona ko ariko aratera igerejyanye nyuma gusambagirika, ariko yaramaze kubona ko ataco banze ataco bashaba bokora hari hakurya mu burasirazuba bwa Kongo. Narijya ababosi biwe bahisemwe guca mu muryango munini bimwe byo gusoboka baca mu canzo, baca muri transit y'u Rwanda, babihevye bariko barisabira Tshisekedi bace muri portail binjire direct bakore coopération bilatérale canke partenariat commercial y'ubutare n'ibindi vyinshi, harimwo ubuvuzi, uburimyi, ubufatanye cyangwa gufashanya kwa gisirikare n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ibi navyo akaba ari byo biriko birajya leta y'inkotanyi yo hakujya ya Kanyaru, kugera naho bankira ko abanyarwanda baraba match ya Kongo na Nigeria, kugera naho Kagame atitabira ibikorwa vya CIRGL ikinshasa, ariko nkababwira ati bagiye kufeta kugira anniversaire vuba kandi zobera Kinshasa nyene, ubona hazosiba avuga nta invitation yahawe. Reka turindire, ariko naganda babwire ko imigenderanire y'u Rwanda na Kongo yononekaye cyane gose, gushika naho muri communique ya AFC M23 kare banditse communique ntibahora bashiramwo igihugu cy'u Rwanda, ariko uno munsi bagisize ko communique ifise ama point atatu, aho point ya gatatu ivuga ati concernant le différend entretenu par Kinshasa avec le Rwanda, ngo kubijanye ni beef canke kutumvikana amakimbiranira ari hagati y'u Rwanda na Kinshasa, ngo bitewe na Kinshasa niko bo banditse umva bategezwa kwagiriza Kinshasa ko basanga batavugana rumwe na Tshisekedi, bavugana rumwe na Kagame, bavuga ati il est essentiel de noter une bonne fois pour toutes que le contentieux que Kinshasa a provoqué et ne cesse d'entretenir avec la République du Rwanda ne concerne à aucune manière l'Alliance Fleuve Congo / mouvement du 23 mars entre parenthèses AFC M23. Akavuga ati il est essentiel de ni vyiza ko mumenya neza na neza ko ibi bibazo Kinshasa ya provoce ya soto canke yateje, kandi itariko iranareka ibandanya iteza Republika y'u Rwanda bitaturaba ni segonda na rimwe, kandi biturabivuze rimwe rizima tutazosubira kubivuga. Ariho bavuze ati il faut noter une bonne fois pour toutes ko bitaraba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa / mouvement DM23 ya Sultan Makenga, ba Bertrand Bisimwa n'abandi benshi bagenda batandukanye. Le régime de Kinshasa est seul responsable de ces actes vis-à-vis des États voisins.
ngo leta canke intwaro ya Kinshasa niyo yonyene responsable, niyo yonyene ibazwa imigenderanire yaba myiza canke mibi y'ibindi bihugu bihanye urubibe canke bikikuje Congo. Et lui appartient de régler ces litiges et différents sans chercher à y mêler notre organisation. Kandi iyo leta ya Tshisekedi ya Kinshasa itegerezwa kuyaranja igaheza ano makimbiranire zino ntambara kuno kutumvikana ano mabifu yoba hari hagati habavuze u Rwanda ariko bacara generalize avuga ati hagati y'ibindi bihugu byose byo bihanamiye canke bitavuga rumwe na Congo bareke kudushiramo, bareke gushiramo organisation yabo ni iyi AFC M23. Niryo tangazo aha rero niho ndababwira ati mu gace ka gatatu kitangazo basohoye ku munsi wejo barashizemwo u Rwanda, ubu bariko batangura kuduga kandi nababwiye ko inkende iduga ni kwiguma igaragaza ubwambure. Ibi rero niko biri muri no mwanya kandi ndabakengurukire cyane kuri hano makuru yo kumutaga, amakuru usesanguzi eka n'ubutumwa bwihariye ku bajene ababitwa ngo ni generation Z. Stope ivyo muri ko murakora reka guhendwa, ni mugira ikanguro, ni murabe ivyo mukora, ni mwiyungunganye, ni mugira ama cooperative, ni mugira ama societe, kubera nta gihugu na kimwe mwisi imbere ko mugumuka ngo muko murasaba ubuzi leta mugora ama leta. Ubu Trump ariko arugara gushika naho ahagarika ingendo z'indege zimwe ariko arabuza, ariko arafata abananiranye canke abanyamerika bamwe yabishaka kuja mu bindi bihugu za Pays-Bas. Mwarumvise yaragerageje gukubishaka ngo babazane mu Rwanda, vyaranse. Mu Rwanda hari inzara, hari amavunja, hari vumbi, nta mazi, nta matara, ntaki bituma ku mihanda n'ivyinshi bindi byinshi bigenda bitandukanye. Baravuze ati oya ntitwomo dutwara gupfira hariya hakurya, dusanzwe tubona n'abanyagihugu babo bamerewe nabi, birirwa barasamburirwa, birirwa barafatwa bufuni na buhoro. Byarangiye bipfuye gushika n'uno munsi ni mu mpinyutse iriya projet isa niyabaye suspend. Aya rero n'ayandi makuru turaza kurabira hamwe icuka kibi kiri hagati ya Kenya na Afrique du Sud, mu gihe hariho abitwa ko araba bo muri Gaza, abagazawi buri indege ari 150 baca i Nairobi, batransit Nairobi hama baja kururukira bitavuganywe canke batabimenyesheje Ramaphosa, president wa Afrique du Sud. Abo nabo Israel ikaba yatanze itangazo ivuga ati abo bantu twabarungitse hariho igihugu un pays tiers, ntibapreshije igihugu ikihe. Nico twamvuga ati ndiko ndabitohoza ko menye ko ari Ramaphosa nyene yemeye kubatora kumvo zo kumuha amafaranga, mu nyuma agashaka kujijisha abanyafrika du Sud, abanyafrika y'epfo ntibamenye ko ari byo yigirishije. Ngo yanditse muri communique yavuze canke mu majambo yavuze ko yaba yarabakira kubw'impuhwe z'uko batagira ivyo bafungura, nta na stamp ya sorti, nta naho babatereye, nta na document bafise d'ailleurs, nta na passport nimwe, nta kintu na kimwe kibadondora babasanganye. Umva gusohoka haba gusubira inyuma niyo ndege yabazanye byose bira muri Afrique du Sud. Ngo Ramaphosa arindiriye avyige ko hama basubira inyuma. Visa makenga ko yoba yari deal, ari diri yakinywe babanze bicishe muri Kenya, bace bagira nko kw'indege yabuze amerekezo ikija kugwa muri Afrique du Sud. Ubu nukuraba ko bino Ramaphosa atabifise mu ruhara canke president wa Kenya. Mugabo ndavye amajambo na tension iri ku mbuga ngurukana bumenyi, haba ku ruhande rwa Afrique du Sud ituka yongera ivuga ko yashavujwe niyo ngeso ya Kenya yagiye kubarungika muri Kenya, muri Afrique du Sud. Ko bingo biragaragara ko bari bagiye Kenya, urumva na matohoza turiko turashaka kugira cyo tumubona taco ndabivuga ko ariko nsa nturi karabivuga, ariko ntwaronka makuru nyayo turayabashikiriza atomoye neza kuko twamatwanka ibi huha. Rero mwarahezagiwe, tubakengurukire tubibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe. Ndabibutsa ko hari urubuga bari baraterminatinze, bari barapirase, nakunze kubibabwira kenshi, witwa Fleury TV. Ngira bamwe baba bamaze kubona ko ari iki kiganiro nashize ko rujya rubuga nago nyene ni mugwijukire, kuko nguma mbona amatentative yo gushaka kugira nabi no rubuga ndiko ndakoresha. Ngira ndiko ndabababaza, ndiko ndabatera gasumari buke ndibaza ko bitabanezera na gato. Ibi biratahuritse, nico twanda babwira ati urubuga
rushoboye kugirirwa nabi, ariko tukaba dufise izindi mbuga zo gukorera ko tukaza twahurira tukaza tubaha ivyabo vya misi yose. Nico gituma ndabibamenyesha ntihagire ikintu kiza nk'icaduka ngo mutangare. Rero mwarahezakiwe, mugira akazi keza na narijya uno musi ari umunsi wa mbere, ni umunsi w'akazi. Abari mu buzi bw'abandi ni mwubahe ababosi, mwumvirize ivyo bababwira, mutonde kare, mutahe kare, mugiye muri pause ya midi mufungure mukoresha umwanya kugira ntimushakuza ababosi banyu. Hama namwe mwikorera ivyanyu, ni mukore nkuko mukorera abantu, kuko ni mwakora mwigira ngo muri ababosi banyu muzosanga mutariko murinjiza amafaranga nkuko mwari muvyifuza. Amazi amwe yabapanze, abandi mufise abana mwigisha mu mashure ya VIP azimvye, amarasiyo y'ubu murabizi ko ubu gufungura fresh ari akabije, narijya ko ubwiza buca mu kanwa, no gukora twahamagariwe gukora. Ndabakunda cyane, ciao ciao, mugire umunsi mwiza.